Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubagezako amakuru ariko aravugwa yibwezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka niko yariko aravugwa mu gisata ca politike. N'amakuru tuzagaruka ko biriko biraba imbere mu mugambwe CNDD FDD, aho n'ubundi cuka kibi congeye kuzamuka. Ni nyuma yaho mu gatondo ko kuri uyu munsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahejeje kwakira Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo mu rugendo rw'akazi yarimwo ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yaravuye mu gihugu c'u Rwanda akarubandaniza kandi no mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umukuru w'igihugu nawe yaciye yurira indege imushikana mu gihugu ca Namibia we n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Iri genda ry'umukuru w'igihugu riba ribaye akaryo keza kuri babandi bose baterekwa ivyo akora, babandi bose batari ku ruhande rwe kugira ngo nabo batunganye ibikorwa vyabo, amanama yabo akorwa mu majoro n'ubundi abe ku magaragaro n'ubundi kuko umukuru w'igihugu aba adahari. Birazwi kandi ko ibihangange vyinshi muri politike y'u Burundi n'ubundi vyose bifise inzego z'iperereza bizegukira. Ni mu gihe aba bose bafise amahera ahambaye cane. Umukuru w'igihugu arafise urwego rw'iperereza rujejwe kumumenyera amakuru, arafise abasumyi b'urusaku mu nzego zose z'igihugu, yoba mu mugambwe, mu bashinga amateka, ku kirimba aho abarangurira imirimo yiwe ya misi yose ndetse no mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Aba nabo rero barafise abasumyi b'urusaku. Umuntu azwi cane afise urwego rujejwe iperereza akaba ari Reveriyano Ndikuriye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, nubwo nawe bivugwa ko ari we asigaye kwisonga muri bamwe bavugwa ko bari mw'iragi rya Perezida Nkurunziza Harengeme Bunyoni apfungiwe, amanama yama ategurwa. Ni mu gihe ku munsi w'ejo Reveriyano Ndikuriye yatangaje ijambo benshi bumvise bakagwa mu gahundwe, ijambo bita gukonjiga verbe. Iri ni ijambo riremereye cyane muri politike. Ni mu gihe yariko aragabisha bamwe n'ubundi babarizwa muri uyu mugambwe CNDD FDD ko abibaza ko baba bashigikiwe n'abakuru mu gutera akajagari abakuru bafise manda, bavuyeho nabo ngo baca babikonjiga verbe. Iyi mvugo itangaje mu majambo akoresha Reveriyano Ndikuriye ni imvugo yarimwo ukuri kwinshi. Aha bamwe bakaba baraketse yuko yariko araburira abishimikije ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bagateza akajagari ndetse bagatangura no kwitwara nabi kuri aba bakomeye cyane mu mugambwe, harimwo nyene babandi bahurikiye mu nama y'inararibonye ndetse n'abandi. Bivugwa yuko n'ubundi iyi manda izohera nabo ivyabo bigahera. Akarorero ka hafi kagiye karatangwa n'abantu bakurikiye ivy'iri jambo Reveriyano Ndikuriye yavuze, nubwo wewe atavuzemwo iryo zina, ni Harengeme Bunyoni, kuko abamye bakomeye mu gihe ciwe bamwishingikirije ko amaze gufatwa agapfungwa benshi baciye baja mu buhungiro. Ubu n'abandi bakaba bariko baritwa abansi b'igihugu. Abandi barasatswe mu mazu yabo kugira ngo barabe niba koko atavyo banyegeje. Abandi nabo barapfunzwe, bakaba barakatiwe imyaka 30 yo gupfungwa yo kumara mu munyororo. Nubwo Harengeme Bunyoni yituye igisata ca sentare kijejwe gusubiramwo imanza n'ubundi nawe aracategereje ikizovamwo. Kuri ubu rero muri iri joro hariko harakorwa ibintu vyinshi bitandukanye, amanama arategurwa mu bihangange. Ni mu gihe abo ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi nabo baguma bari maso bakurikirana amakuru umwanya n'umwanya bayatangaho umukuru w'igihugu aherereye. Ni mu gihe iyinyurana rikomeje kubandanya mu mugambwe CNDD FDD, aho n'ubundi bashaka gukuraho bamwe mu bari mu nzego nkuru z'igihugu ariko kandi bafise ijambo rihambaye cyane muri uyu mugambwe. Ivyo navyo bikaba biri mu biriko biratera amanama y'urutavanako mw'ijoro. Amatelefone y'abategetsi ntibakiyakoresha, bariko barakoresha amatelefone y'abakozi babo mu kuvugana kugira ngo
hatagira uwo hava abagiriza kandi telefone zabo zitatowe nk'uko vyagiye biravugwa mu rubanza rwa Rengiyome Bunyoni n'ubwo hari irementanya rikorwa n'urwego rujejwe iperereza. Ivyo nivyo nabo bariko baririnda, amanama ariko arakorwa, ingingo ziriko zirafatwa, abandi nabo baraho. Ni mu gihe bariko barahura n'abakuru bataba mu ruhande rumwe nubwo bahurikiye mu mugambo umwe, gusa kumvikana bikagorana n'ubundi kuko ingingo zama ziba zafashwe. Uyu ndiwe akaza n'ubundi aje kuvuga ivyo bamaze gufatira imyanzuro. Muri aya makuru kandi reka tuyabandanize mu gisata c'ubutungane aho hari ibiriko biravugwa. Abantu indwi harimwo imbonerakure zibiri bashengejwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abantu indwi harimwo imbonerakure Murantunge zine, muri abo harimo umwe mu bagize komite y'umutekano mu ntara, barashengejwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kunyaga abantu no kunyuruza ivyafashwe na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Rumonge n'ibindi. Abo akaba ari Aniseti Nduwimana na Elize Nduwaye baciriwe gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu ry'ibihumbi 100 vy'amarundi na sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Aba bakaba bari bafashwe mu ijoro ryo kwigenekerezo 18 Ruhuhuma bafise umutekero w'ibitenge mu bwato butoye buvuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imbonerakure zine harimwo uwahoze ari uwo mu bagize komite y'umutekano ihurikiyemwo bose mu ntara nabo nyene baracira umunyororo w'umwaka n'ihadabu ry'amafaranga 100 y'amarundi bagirizwa ubusuma. Ngo bagerageje gusahura amafaranga abo bari bafise ibidandazwa vy'amagendo kugira binjize ivyo bitenge. Ni mu gihe witwaye Aimable Hitimana nawe yahanishijwe gupfunga umwaka wose n'ihadabu ry'ibihumbi 100 vy'amarundi yagezwa kunyuruza ivyafashwe. Uyu yagombye kwigira umuhuza muri guhanahana ivyo bidandazwa vy'amagendo hagati y'abafise ivyo bidandazwa no mu rw'imbonerakure zine zari zabafashe. Muri urwo rubanza Jaro c'umushikirizamanza wa Repubulika yabagirije kugurisha ibitenge 19 kuri 80 vyafashwe. Muri urwo rubanza rw'ikibiriraho bose baremeye ivyo bagirizwa nk'uko bitangazwa. Ni mu gihe kandi n'amakuru yacu tuyabananiza ko biriko biravugwa mu busuma bukorwa n'abakozi ba Anagesa. Leta yarashinze ibiciro vy'ivyimburwa bimwe bimwe nk'ibigori biheza bikagurwa na Anagesa. Mu gihe abanyagihugu bamwe bashima ivyo biciro vya leta, hari abandi bavuga ingene Anagesa iriko irabiba. Aha ni nko muri komine Nyamurenza ho mu ntara ya Ngozi. Hano turabasangiza ubutumwa bw'umunyagihugu. Uti nagira ndabasabe mutuvugire ku vyerekeye igurwa ry'ibigori. Jewe ndi umurimyi, sanzwe mfise ibiro nk'500 vy'intete z'ibigori, ariko nabuze uko ndabishora kukwanka guhomberamwe kandi vyarangoye. Muti bimeze gute? Iwacu ni muri komine Nyamurenzo y'intara ya Ngozi. Leta aho ishingiye igiciro c'ibigori, twaranezerewe ko tugiye kureka kwibwa, kumbe tumenye ko ariho tugiye kwibwa kurusha. Kwihangari y'Inyamurenza abahagurira n'abasuma abemejwe. Umuntu ashoye ibiri 100 bamukata ibiro 4 ngo ni ivya stock. Ntituzi nimba ari itegeko rishasha ryasohotse. Aho rero ni mu gihe vyumye neza. Mu gihe bitumye neza naho bagukata ibiro 6. Nta munyagihugu afise uburenganzira bwo kwisomera umunzane. Upima abonye hagiye kubamwo equilibre ku munzane acavuga ibiro bitari vyo. Abonye harimwo nk'ibiri 100 acabwira uwandika ngo andika 85. Baguharesi bamaze kubisuka. Imifuko bazanye ijamwo ibiro 50. Inyuma yo guheza kubishiramwo mu mifuko ya Anagesa, ibisigaye ni ivyabo. Vya biro bakata hamwe n'ibiseseka mu kukurabira ko bigosoye nyene, kuraba ko bigosoye ababisesa n'ubushake kandi nta ruhusha ufise rwo kuyora ibisesetse kwisima ngo haba huzuye ibigori. Ngo kuvyanikira naho hajamwo akabonero, bakikubona ko atwaye ibiro vyinshi kubera ko utari bubisubiza inyuma bahitamwo kukwanikiza. Wanura wanikira aho hose ubihoma ko amahera.
ubonye yoba menshi wemera gukatwa vya biri ugataha, amahera yawe nayo nyene ntibayaguha utemeye ko ubasigira, baca baguha resi ukaguma ubazenga inyuma. Ati ibi mvuga ni ukuri, jewe ubwanje nahiyamiye kuko hari utwo nashaka kuhashora, nabihevye nemeye kuzobijana muri komine Mwumba kuri dépassement y'120 ku kilo, hoho ubwo busuma nta buriyo. Ati mwoducishiriza ubu butumwa ku mbuga ngurukana bumenyi kumbure natwe Nyamurenza tukagurisha nk'abandi, musitantera birimwo nawe, twe niko tubibona, nta rwanko nta na kimwe, ariko birababaje uko nyine gushora acunaguzwa ngo jana kuraho, umengo baduha amahera yabo atari aya leta. Mudutabarizo turabe ko abasigaye bokoroherwa, abibwe bo ni benshi nta kundi. Iki ngo ni ikibazo umushikiranganji ajejwe ivy'uburimyi Prosper Dodiko ndetse na buramatari w'intara ya Ngozi Desire Minani bakwiye gufata mu minwe, kuko bitabaye ko n'ubundi abenegihugu bazohahombera kandi na leta izohagwira mu ruhombo. Ngaya amakuru yaragizwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo uzojucikarwa nayo dushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.